welcome again. Hii ni Mubajie TV. Turabaramukije mwese aho muri hose mu cungararo yose y'isi. Ndazi neza yuko muri benshi cyane mukurikirana Mubajie TV. Ni imwe mu channel ya YouTube ariko akora neza cyane akuzana ibiganiro biri top. Aiza classic kuri MIC ariko behind the camera CK professional ni ariko agifata neza cyane. Okuno musi nabazaniye ikintu musi ndi kumwe n'umushitsi witeka umwana mwiza. Buze umwana mwiza hari abahungu bashatangura kumira mitware. Reka tumurabe. Rachly nishimye. Ego mura. Sawa. Ego natwe turashima. Amakuru y'imisi. Ni meza. Rachly wabyibushe wabaye mwiza cyane nibiki. Oya ni buke nyene gusa ko imisi igenda nyene ibintu bitera bigenda birahinduka ni buke. Ego. Rachly umaze imisi uri mu gacerera ariko ku batakuzi kumbure bidondo. Ego hama nitwa Rachly nkaba mvuka mu ntara ya Karusi. Muri komine ya Bugenyuzi ubu nkaba niga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata kijanye n'amategeko mu mwaka wa kabiri ruhande y'ivyo nkabasanzwe rero ndumuririmbyi. Ego Umaze gusohora indirimbo zingahe Rachly? Kugera umfise ama audio 16 hamwe n'ama video abiri. Ego Ini Bujumbura ubahe just turumva ko wiga muri kaminuza ariko ubahe neza na neza. Niga muri kaminuza y'u Burundi kandi mba nyene muri kaminuza y'u Burundi muri campus Mutanga. Ego Amashure n'umuziki birajyana. Sinovuga gusa iyo umuntu ariko arakora ikintu agikunda ntarabira urashobora kwiga uri kurakora n'ibindi. Hariho abiga ugasanga hari n'utundi bakora ku ruhande. Nico kimwe na jewe ndiga kandi ndaririmba. Ego Okay, neza cyane mumaze kumva Rachly nishimye. Rachly urumva nishimye yarigize rigufi. Numwe mu barundikazi bari kubakora umuziki hano mu Burundi. Ariko Rachly umuziki ku mwana w'umukobwa wibaza yuko biborohera? Nivyoroshe cyane. Kubera usanga bigoye kugira uronke uburyo bwo kuzuraja muri studio canke usanga kenshi batwiyumvira uko kutariko ugasanga ugiye mu muziki uri umwana w'umukobwa ugasanga batanguye kwiyumvira kw'ingeso mbi ariko siko biri kuko n'utaba ariko araririmba arashobora gukora ibitajanye ibitabereye. Ego Rachly nishimye genda kunda kubaza utubazo dutandukanye wanashima kuvyerekeye n'ubuzima bwanyu mubyo baririmbye kugira abariko barabaraba abakunzi bakazi kanyu bakumenye neza na neza wewe ubuzima bwawe ngene ubayeho ngene wabayeho mu myaka y'inyuma ariko kandi eka n'utundi tubazo kumbera akabazo kanje ka mbere no kubaza mbwira ibintu bibiri bishobora gutuma urira mu rukundo. Ibintu bibiri bituma norira mu rukundo icambere novuga yuko ari nko guhemukirwa. Azi guhemukirwa birababaje nta numwe bitobabaza. Ikindi iyo usanze wo muri kumwe kubesha nivyo novuga cyane. Ego uri kumwe n'umukuzi wawe umusanganye wundi mukobwa mu cyumba shaka kumenya kuri uyo mwanya Rachly yomera gute yo bifatamo gute? Ni ikintu kigoye gutahura. Ndumva yuko nyene vyongora gutahura sinzi gusa nyene kuko byoba byabaye ntacyo nabandi buhindure ariko ndumva yuko nyene muri jewe vyo nkomeretsa no vyibagira aruko igihe kinini kihaciye. Rachly biramaze gushika ukaraba ukabona umuririmbyi umuhungu umuririmbyi mu ba star novuga ko bazwi na cyane benshi turanabazi abadura nabazi akagukunda ukamukunda ukabona ati je umuririmbyi n'ukuri bishitse nkaronka nka occasion tukaririmba rona shima tukasha tuja mu rukundo bigasha bijana biramaze gushika. Twese turabantu turashobora gukunda ariko iyo ni secret wanje navyo noshobora kuvuga. Ego ni secret gusa ariko biramaze gushika. Birashika kuko twese turabantu. Sawa birashika ego canke biramaze gushika. Ego Ninde? Oya navyo yuko ari secret wanje navyo noshobora kuvuga. Rachly tubwira akantu kamwe mu buzima bw'umuziki kamaze kugutera stress mu muziki urimo ikintu kimaze gutera stress sana bavuga ati nukuri je muziki ngira ndawuhebe. Ikintu kimwe kimaze kuntera stress kujya kuntu ushobora kuba wakoze indirimbo muri studio bakaguha rendezvous umunsi n'uyu tuzoba twayihejeje ugasanga
wamaze gupublia ukavuga ati abafanzi banje bitega indirimbo vuba iraje ugatanga n'umunsi ariko ugasanga kw'ico gihe watanze hararenze ko n'iminsi igera ku 10 canke irenga ico kirambabaza hagiye nyene kimbabaza nkumva yuko umenga abafanzi banje mu ico gihe niba bakinyizeye kuko babona yuko umenga narababeshe. Umuntu araje kugufasha ashaka kugufasha mu muziki wawe ko murutera imbere ushike na kure bisaba iki? Uwifuza kumfasha wese ni karibu kuko ndacakeneye support yabo, ndakeneye nanje gutera imbere kugira nshobore gushika kugwega abandi baririmvyikazi bagezeko. Ayahe mategeko umuntu ajya yazanye wawe ati ego je nditari kugusapotinga ariko mbaka habiki iki ibintu nibiki umuntu azanye naho wiba kuzana support y'amamiliyoni utomwemerera iwawe kubwa ndumva vyongora ingene kwisho kuko vyovana nivyo uje kumfasha anyobrije yuko nokora canke nzokora vyovana nkaraba mu vyo avuze yuko nshobora kubigerageza canke harimo ivyo noshobora canke ntoshobora. Ego biramaze gushika ukisiga amavuta yo kwiyambiza Rachly? Ego byarigeze gushika ndayisiga ariko ubona arabihevye. Ego wabihebeye nabonye nyene atakamaro ndavuga ati reka nyene ndabireke. Rachly uheruka mu shengero ryari? Misi yose dimanche ndasenga. Ego Rachly arubatse n'umwigeme arafise umwana bimeze gute? Oya ntabwo nubatse gusa nyene ndafise umwana. Se wiwe ari hariya nyene avuga ikarusi. Muheruka kuyaga ryari? No mbeshe vraiment nk'umwaka w'ubuhezi. Ego ariko nibaze ko byo bitera ingorane ku mwana? Oya umwana nta kimwe araho abayeho neza ndibaze ko nawe nyene nta ngorane nimwe afise. Ego urumva ni ibintu vyiza by'amateka cyane. Utubazo tubiri twanyuma. Akabazo ka mbere Rachly ni igiki kujena muri campus muri kaminuza y'u Burundi? Ni igiki muri campus juste utakunda? Muri campus vraiment sinavuga yuko hari ivyo ntakunda kuko hararyoshe cyane gusa umuntu nyene aba stress mu mwanya w'amasession yo hageze ama examen niho usanga umuntu nyene apanika cyane kwiga. Ico nico novuga cya mbere kinera ama stress yo hageze mu mwanya w'amasession. Ego ikindi nta kindi vraiment nico cyonyene cyo tumagira ama stress hageze umwanya w'amasession. Ego akabazo kanyuma rero turangiza uheruka gusohora akaririmbo kajya karimbo kitwa gute? Yitwa vyabihe. Urumva jewe abariko turaba je ngoma ndabarondera baririmbyi kumbure mutarabona canke mumaze kubona ariko bisaba yuko bashaka support zanyu. Vyabihe washatse kuvuga iki? Vyabihe nariko ndavuga ibihe nyene twaciyemo n'umukunzi wanje ugasanga ari ushobora gukundana n'umuntu ugasanga ni mukiri kumwe ugasanga uguma wibuka ibihe byiza mwagiranye ukifuza yuko mwokongera kubisubiramwo. Nico gituma nashoboye kugira irya ndirimbo nkayita vyabihe. Ego canke nivyo ni true story? Bisa navyo. Ni Rachly nishimire rero twamumenye twamenye background yiwe twamenye ubuzima bwiwe twamenye yuko ariko no gusohora karirimbo vyabihe. Ja kuri channel ya YouTube yitwa gute? Yitwa Rachly. Ego Rachly ati rero mwebwe mu arakene support yanyu muje kuri channel yiwe mugire subscribe like na share mushire commentaire zanyu hageze ramufasha no kuri video wibonye kuri channel yacu andika munsi commentaire yawe irafise ico imufasha kuko ndazi Rachly uri umwe mu bakunda gusoma commentaire sana. Ndabikunda cyane kuko ni abandi baririmbyi bashize ku indirimbo ndazi ko mbo wa mbere kuyiraba. Ni Rachly rero. Rachly reka dushimire cyane nakanya wafashe kugira tuvugane natwe. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Ego nandi ndabashimiye. Uyu yari Rachly nishimwe nshuti bakunzi ba Muririmvyikazi TV. Reka ndabashimire cyane. Behind the camera yari CK Professional bariko byifata neza cyane ariko kuri MIC microphone Isaac Classic niryo zina ryanje. Mbega nagize daranye na Rachly mtoto mzuri niko no mwita wagishimye canke harimo kanenge. Shira commentaire yawe ngaho like hama niwibagire kupartager subscribe hama ngoma draw. Ciao.